Ni bande bazi ko bafise byose muri Kristo Yesu? Haleluya. Ni bande bemera ko bafise byose muri Kristo Yesu? Je nemera ko mfise byose muri Kristo Yesu. Hama ico nshaka ntahawe, camenya ko Kristo atashaka kukiba. Ako sishobora kuvuga ngo Satani, oya, ntarimwo. Ndasavye mu izina rya Yesu Kristo ntarimwo, kuko wewe muri iyi verse ntarimwo. Tunyegejwe muri Kristo, hama Kristo tunyegejwemo afise ukunengesera kw'ivy'ubumana vyose biri muri we, kandi afise ubutegetsi hejuru ya domination yose, kandi bikavuga ngo afise vyose, il a tout pleinement en lui. Nta kintu wokenera kubw'ubuzima kitari muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndabashoke, nico gituma ntidusengera umugisha, kuko muri Kristo Yesu twarahezagiwe imigisha yose y'ahantu ho mwijuru. Kuko umuntu asaba ico adafise, ariko nimba byose biri muri Kristo, haleluya, kandi natwe tukaba turi muri we, ni ukuvuga ngo iciwe ni cacu. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ibi ni wabihishurirwa bizohindura ingene uzosenga. Ibi ni wabihishurirwa bizohindura ingene ubaho, kuko mwibuke yuko hariho ba bantu basengeshwa n'ubwoba, bavyuka saa 9 kubera ubwoba ko abadayimoni babatanze. Aho ngenda gwikintu kimwe, nibashake bagutange, nibashake bazinduke, nibashake bagira amakesha, ariko wowe uryame. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abikunda ibahera mwitiro. Simvyuka rero kubera Satani, mvyuka kubera ari uwo mwanya nshaka gusenga, ariko Satani ntarimwo, kuko mfise vyose.